nkuko mubizi haraheruka guhimbazwa umunsi mukuru umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ivyotera rya kiremwa muntu. Harakunda no kuba n'amanama akunda kuvuga ivy'agatekazi na muntu ngaha mu Burundi abera hanze kumva bariko barayavuga ko byinshi. Twebwe mwishyirange Parseme turabikurikirana hasi byerekeye intwari bereye n'agatekazi na muntu. Turafise n'abashobora kuza baraturabira ku rubuga ingene vyifashe. Mwishyirange Parseme rero turavye ingene tubibona, twarahisemwo kwandikira ikete abashikiranganje batanu. Abashikiranganje batanu n'umushikiranganje w'agatekazi na muntu, n'umushikiranganje w'ubutungane, n'umushikiranganje w'umutekano, n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, n'umushikiranganje w'intwaro ibereye. Kuko tubona ko ubwo bushikiranganje bufitanye isano hamwe bwoja hamwe hogira igishobora kwisonura muri ico gisata. Ubwa mbere ho tuvuga tuti ikibazo cy'agatekazi na muntu mu gihe turi mu ntwaro rusange Republique Démocratique, abanyagihugu n'abantu bagira ico bitari droit. Ico gituma ari agatekazi na muntu bibwirizwa kuba ico tokwita umwitwarariko wa misi yose. Mu gifaransa bavuga bati muri République démocratique abanyagihugu ne sont pas des sujets, mugabo sont des citoyens qui ont des droits. Nukuvuga n'abanyagihugu bafise amategeko n'uburenganzira bagira. Hanyuma cakabiri kwa tuti leta no kwiga ati ibihugu agatekazi na muntu birashobora gukorwa hariya naho leta iticara nk'ugwego mwivuga ati tugira duvunga agatekazi na muntu, mugabo hari abantu baba bayikorera bamwe babijamwe. Harategwa no kuzarafata ingingo kugira kumbura abashaka kubijamwe bamwe babone ingene babikora canke bahanwe canke bagire mugabo bigabanuke. Urumva ntawo vuga ngo bakunda ngo nta mwongo w'isato ibidahizwe. Twibaza ko hariho abashobora guhunga agatekazi na muntu kandi haraho bigaragara n'umuroro umwe turabufise. Hama rero tuvuga tuti twashaka muri iryo kwete rero twandikira tubaterera ivyiyumviro tubona byofatirwa ko kugira ivy'agatekazi na muntu mu Burundi vyisununure. Ubwa mbere tuvuga tuti harakwiriye kuba ico twita campagne de sensibilisation, inganda nyinshi zo kwigisha ivy'agatekazi na muntu n'ingene abantu bapfungwa n'abarekuriwe kubapfunga n'abatabirekuriwe bikamenyekana. Ntituzira kuguma ahantu abantu bashobora gupfunga abantu bashobora guprofita kutamenya ko abanyagihugu ugasanga babikora uko bavyumva. Iyo re habuze ukumenya mu gihugu abantu bikinga muri ako gahumbezi ko kutamenya. Ivyo koreshwa muri izo ngana ibwizwa shingiro ryonyene iri riheruka kwemezwa rirafise ikigabane chapitre yose ivuga ivy'agatekazi na muntu n'abantu ngategeza kubahirizwa. Haro nk'iri tegeko rishasha rigenga igipolisi riravuga neza polisi ngene bigenze ngene bashobora guhanwa ivyo amatorotire ko bibujijwe ibintu byose n'ingene biko bica bihana birimwo. Ivyo rero bitegeza kuza kumugaragara leta igashira n'inguvu yonyene mu kuvyigisha no kugabisha abantu bajeje intwaro canke abana bariya bavyiyobagiza no kugira abanyagihugu bashobore kubimenya. Icakabiri rero ico kudahana. Ico kudahana niko tuvuga tuti ubwa mbere ho kongereza ushitari capacité abapolisi kugira amatohoza ya polisi azarashika, les enquêtes policières zigira ico dishitseko. Burya iyo igipolisi kitashikana ku enquête bituma umuntu wari wese ashobora kwibaza ivyiwe canka agashikira agapiblia ivyiwe nyene mu gihe rero ata muco w'igipolisi wavuze kuvata amatohoza ararindiriwe. Bizara kwa kudahana nyene ko none batigeze bazara batohoza kenshi ngo bamenye ababikoze. Mbere igipolisi kikaza kirorganiza umunsi communication kugira kitubwira amakera ati aho ku madosiye makuru ingene yabutishije nibiherukirwa amatohoza yatanguye kumwe tuvuga mu mamenyesha makuru none yatanguye yaheze gute. Hanyuma igere ku butungane nabwo
hari ingamba nyinshi zafashwe mu nemero kuko ubutungane bwotuma bwigenga kugira abantu bama bakoresha ubutungane buri kanya ku nyungu zabo bagabanuke birazwe amatelefone abantu bafunze kumva ati rekura canke mufunge iki vyama ivyo ni ibintu mbere twavuga tuti batanagavye hari abantu bagize umwuga wuko ivyo gupfunga canke kurikuza abantu babisige bagira nk'urudandazwa barashandaje. Ica gatatu nuko tubona ategeza kuba maîtrise no kuvuga ingene abakiri bato ugwaruka ruja mu mazi gufungira umutekano. Harakwiye kwiyumvirwa neza ingene inzego z'umutekano zitwa yuko atanzego za politike zijamwe atamigambwe zijamwe kandi zitari kure kuzazerekana ko zishaka gukorana n'abanyamigambwe mugabo ugasanga hageze umutekano ziriko zifashwa n'ugwaruka usanga ruri mu migambwe. None ugwaruka ruri mu migambwe ko rutwagwa n'abandi usanga rutwagwa n'abanyamigambwe iwabo. None uwo mutekano ucungirwa n'inzego zitaja mu migambwe kandi zitakwana n'imigambwe woshobora gute guca ufashwa n'ugwaruka ruri mu migambwe kandi ushobora kuba rukontorwa yirashikama n'abandi banyamigambwe kandi turatumva rimwe ko n'imvugo zabo zimwe zimwe usanga zidahumuriza. None nk'umunyepolitiki ariko aravuga imvugo mbi ubwo ugwaruka yitwa yuko ari we bakwana kayitwa mu mutekano ngo bishobora kugira gutabo twasavye ko hoba ico twokwita débat kuri ico kintu gikomeye kugira abantu barabe kuko hari muri riske nyinshi twe tubone yuko boshobora kuza gushiramo gwaruka ni ibintu byumvikana mbwa bakaraba ugwaruka bashiramo kavy'imigambwe bakabana inyigisho aho bagarukiriza aho batagarukiriza ntibisititiwe n'inzego bamenye neza yuko ari ukweforoma kwefagereje umutekano mugabo ico kintu gikono. Ikindi kigira kane nuko twabonye yuko boraba neza naho nyene aho igipolisi gisanzwe n'ugwe rw'iperereza rumwe rwose rugarukiriza ntize zirinjiranamwo kuko haca hawe ico bitariza bi twe twahana tuba tuti nko muri ibi bihe igihugu twita ko gitekanye urwego rwa senere rw'iperereza rwarukwiye gukora cancari ibintu bikomeye bishobora guhungabanya inzego z'igihugu nyine zo hejuru bikomakomeye ibi bijanye na geopolitique muri aka karere ingene risque ya geopolitique ibijanye n'ibi by'igiturire canke ibi bintu byo kwiba amatungo y'igihugu canke ibi vy'ibidukikije vya environnement vyabaye byose n'ibintu ashobora kuja mu vy'ubwenge bikomeye bishobora gutuma igihugu kizakiramenya ariko barayonona hanyuma ni bose ntibaca baja muri ajya ama infraction yose mato hirya no hino ugasanga n'umuntu ashaka kwishuza umuntu idena mufitiye ngo ngiye kurondera umuntu muri w'iperereza n'iki n'abanyagihugu badashobora kumenya ati nja kwande mbega nja kwande. Ivyo ni ibintu bihari abantu bagaca bashaka kwihamikizwa ugasanga wese ashaka kwagura champ d'action ugasanga birabaye ingwani. Ikindi nuko tuvuga tuti hoba nova cadre ihuro ry'ahantu inzego ushaka guhora zikaziravuga ndagati akazi na muntu regiriye ari aya ma ministeri ugwego rwa ombudsman société civile amashengero akaba ikintu cyo kuza turabiyaga ivyo bintu tukaraba ibivugwa ririma ko ari vyo ni habe peut-être abashaka gupfukira ibintu cyane bavuga ngo ariko baragwiza ngo manombere babesha iyo mécanisme crédible ka none iyo nani kaba tubakabimana bakabivuga ikintu cyakire kiravugwa n'inzego zikaja hamwe abantu bagahanurana bakavuga tubisanzwe bigeza dusanze mu mezi atatu bitarasubira inyuma ni nandaguma bisubiza inyuma inzego zirahari. Uyu mugwa gatyakazira umuntu bacakora ombudsman cakora amatribunal amaparke abayaserukira izo nzego za leta société civile hari abantu babikurikirana bari ku rubuga amashingiro abantu bashaka kuja hamwe bakaraba nyene bishobora kugira ikindi cyanyuma rero tuvuga no gushiraho amakomite local de bonne gouvernance no kuvuga amakomite hasi hari amakomite ku mitumba ajejwe ivy'intwari biragatakaziramwe atamigambye irimo kandi akigishwa amategeko akingira abanyagihugu. Nitwoguma ngo ibwiza shingiro na ibwiza shingiro ari bishasha ngo abanyagihugu bagigisha muri yego nawo ya mugabo rihari ntibigishwe ibibakingira muri ibyo ibibakingira birimo
birimo haje amategeko menshi arimo umugabo arabizi aya matexto international yose akigira gati akazi na muntu mwibwizo shingira rimwe mugabo babirabizi aha rero bigasaba yuko nabo bantu rero bashobora guca bavuga ati bakabikurikirana bakaza barabwira inzego zirazira ati ibintu tubibona guki kwa kutamenya ko abanyagihugu tukurimo abashikiranganje turamwe wese cyashejwe mu gihugu tuvuze gati akazi na muntu mu gihugu umushikiranganje w'agati akazi na muntu bwa mbere n'ibyashejwe nyene ikigira kabiri umushikiranganje ubutungane no mwibwizwa shingiro handitse yuko le pouvoir judiciaire ubutungane nibwo bukingira agati akazi na muntu mu gihugu nibwo bukingira bita état de droit état de droit rero keshi mu gihugu gendera ku mategeko abantu baramenya kugisigura neza gisigura iki état de droit no kuvuga état de droit bivuga ati ni gihugu kigendera ku mategeko aho atanumwe aja hejuru yayo nta numwe aja hejuru y'amategeko kandi ayo mategeko nayo nyine saya ariyo yose hano uvuga ariyo na mategeko kandi akigira agateka ku munyagihugu iranditse neza umva ubutungane muri ico gifoza gukomeye cyane ubushikiranganje bw'umutekano nabwo nibwo burabacanga igipolisi nico kiraba ivyo by'umutekano no guhagarika imirimo n'ama investigation n'ibiki umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu ni bakontorora administration abajejwe intwara kuko nabo nyaragiye dusanga rimwe bumva ko bashobora gupfuba kandi batabishifite uburenganzira duhatumye byose ni ibintu byo kuraba w'intwari ibereye nayo intwari ibereye ni transversal intwari ibereye nyene ni ibi byose intwari ibereye byose biri mu rwego rw'intwari ibereye yubahiza agati akazira muntu urumva rero kugira tubatera kamo tubirika tubaterera icoko sinzavuga ati urundi rwego mu nyumvise urundi rwego ni inama ziba kugira abari mu by'agatekazina mu bahanahana ivyimviro kunyene biriko biragenda kuko umwe wese bafise inkuru yoterera iyo rero baguye n'abasugwego ni cadre de rencontre d'échange nta rwego rushasha ruvuka ni ubushikiranganje bazamuhamagara ati duhamagara tutandi gutungane duhamagare ombudsman duhamagare amashyirahamwe yigenga yanana bakavugira gatakaza ati vyifashe uko twe dufise izi nkuru biriko bigenda uko izo nkuru zavuzwe tubakazibariza hamwe ati ninda bifise ko inkuru none baravuga ati naka yaranyurujwe hariya n'ibiki bajanitse mu kiraporo kanaka ivyo ni byoroshe kuverifya muri ko muravuga muti turabe ico tubivuga ko turi mu nama uyaranye cyangwa yaragize cyangwa uyu yara turutwe canke apfunzwe bidashikije amategeko ivyo rero ni ibintu byoro mbere ni wo mugwi ushugira namwe byo ko uri ngo benshi nyene bo muri leta n'abatari muri leta cyo twashaka amakomisiyo religieuse nizo nzego zihanga zo namo mbere bagashobora no kugendera no gushona bo nyene bakwa tuti twabibonye harimo n'abandi bantu sitwaje izo cadre nk'izo rero zirafasha koza ziko ziratuma ibibazo bivugirwa habona ejo n'ugikoza kumva ati ko nagikoze ngo muri ya nama ntibazokivuga bakamvuga erega naho nyene n'ushaka ibyo ashikiza kamya hagishikiririza no muri yo nama batara bafite je ndafise inkuru zerekana ibi ati umupolisi kanaka ahana arikakira ibi umustaneri kanaka ahana arikarakuzira uje barana arikarakira kubera ibi akavugira rero biratora inyishu ni kutabipfukira sino ibintu biratora inyishu ni habaye amaroko batatu duterereye ivyoba rero kumandaza imera nka atelier d'évaluation régulière ati hahise nk'ameza tuzoza duhure turabe hari ciyongereye ca byasubiye inyuma nuko kugira nizo nzego ziri gukora synergie wowe uri guterera iki uri ombudsman uri gukora iki ko ombudsman mu vyaka byakaze na muntu niko rwego wa mbere rubibazwa ati wowe ubibona gute uri gukora iki minera cyise ndayibona gute bashira mege amabonye iki je nanje nabonye amashengero barafise za commission justice open ma eglise catholique ma politos bari mu banyagihugu cyangwa barafise ibyo bababonye n'abanyagihugu bakuva tuti umkwe bizogenda mu byanyuma zya comité de bonne gouvernance nazo bazifasha ko ziri hasi ku mitumba bagira kuzishira abanyagihugu b'inyanga mugayo baba ni nyene ya politique bigishwa amategeko
none nk'ubu jewe ndashobora kuba ndi nk'umuntu mu ntwaro abanyagihugu ntibazi amategeko benshi abanyagihugu babona ko umuntu w'intwaro wese amupfunza ari uko nyene umva rero kuba duprofitira muri ivyo gushika ryari kandi na leta yokora nyene izo nguvu kugira bari ivyigisha nayo nyene igashiramo inguvu kuko nizo atiri tuvuga dusanzwe bya zibaye zobiza igihugu nyene cyose abantu bagahaguruka bose ninda ari kuri gupfunga ninda atari kuri gupfunga wewe rero ninde kuri gupfunga turakugabishije usubire kubibandanya ntuzuri twaza uravyumvisa amateka avuka nuko uzohana wa munyagihugu nawe wamenye yuko gupfunga nuko mubonye mupfunzwe na naka muzo murenganijwe urumva rero nuko amateka agenda aramenyekana kuko tuba twaba bayanditse ntaba yanditse ngo ryane ntabwo nshiki tubara tuti amategeko abiri yonyene yoshobora gukoreshwa guhera ku bwizwa shingiro byonyene iri ryashizweho rusetijwe narisomye byose birimwe amategeko menshi akinyera agatakaza namo amateka urumva rero hanyuma rero tuvuga tuti ibisigaye navyo bindi ingene twe ingene tunabikora so kuvuga ngo impuze ibintu bijanye n'agatakaza mu bibanza gushikizwa namwe bamenyesha amakuru aho gereka igatuvikuri wanyu ni nyuma nza kubivuga ugurura isanganiro ukazova ati muri komine kana kabavuze kuno tuje dukwaje tuti uri kuri tele turabire neza ingene bimeze ingene vyaheze byatwumvisa hana washukumva ati yego yari amatati y'amatongo yari intolerance politique y'imigambwe n'umustanteri yafunze abantu cyangwa gutarika ujejwe ikintu yakibiturira abanyagihugu ari umupolisi ugira gute none rega nibi bintu byose baje by'ama disparition imadisara nashobora kuba menshi mu bintu by'abapivenyeri byabo bafite ibyo bapfa donc nuko ayo market ataba yabashe ngo tumenye neza ibyo kuba biri ko byaje sivyo ugasanga ari umuvuzi tumura ati ibyo twatuko tubona uko tubona yuko no kwihanira mu banyagihugu bisha bitangura kuduga ngira ngo namaze kubibona mwese ngene abanyagihugu baca batamutse kuza kwihanira abayi nabo kasha bagasiga borusha ibintu bakabara kimwe kumengo kumuri byo guhanwa bihava biza guha konturune ugasanga ubwicanye barabunyatse cyo twumvise mu kamengo yisho umuntu kubera ngo yihagaritse nyuma y'inzu babereka intuze yibuta umukobwa ngo aciye ibikonyo kubera ngo ariko ikaraburanye kibati none bukeye gato y'igrenade ngo kubera amatongo mwidirisha sese hari ukumva ngo abapolisi nibonera kuri bagwanye barakubitana bagira gute umva byose n'ibintu ati none ni gufata ingamba nizo rose twa propose ico kibazo je nashishwe navuze nti ingene twe tubikora dufise observateur sur terre sivyo hanyuma iyo tuvyumvise nabuze kwivuga ku maradi turetse tukapereza tukabaza hariyo dusanga n'ivyo atari ivyo mugabo biriho izo pratique ziro nezo meje kudondagura ntabwo hari n'ubururiro iri guburiro ni winda kwa umuntu bwinyegeje murabuvuga kimisi yose igama mu mama biko biravugira ku radio ni ibintu biri bifise bivugwa ku radio tugera tugakurikira ahantu bafite ahari ko bitarava mu nzira byose kugira bigabanuke byo bintu niko rinavyibaza sisi bintu tweniza gukurikirana ikintu ngo nuko ngo tucumbise muri raporo yahariye ika ni ibintu twe tukurira bitera imbere tukabikora n'abajeje intwara bawo mugabe turiko turabona izo pratique zihari nizo ko turabona neza ntasi ngenda tanga ururiro buragaragara hari haro mu office biboneka kuba muti muri parcelle dufise haro bingana gutya mbega ndababwira mbega wewe ufise pratique wewe kukata kazira muntu ndeni ndagusi ugira pratique ugatuti ni hehe boga ati affrontement entre les imbonera kuri n'inguzi sivyo zibaye zitatu ni pratique ni pratique bayabaye urumva wewe imbonera kuri canke he zagwanye n'abapolisi navyo urumva wewe abajeje ntabyo urumva ahantu bakubitaye n'abapolisi kumva ngo bagwanye ndakubaza navyo urumva sidorushaka n'ibindi bigiga n'ivyo rero twe turagusaba ko twabyumvisa
nawe urumva ngo grenade bateye ukumva ngo bariko baratohoza umuntu ngo grenade bacibuze kugira ngo ingorane z'amatungo bimwe bigwira hirya no hino ejo bundi Gahombo niyavuze abantu batandatu bapfuye kubera ingorane z'amatungo Gahombo hariya muzantega hose ntavyumvise. Jewe nakubwiye yuko dufise ingene tubikurikirana sivyo tukabaza twaterereye inyishu je nibaza ko ico kintu twaterereye ivyiyumviro vy'ingene vyugi sikete ryo kudenonsa ko iyo tereza vyama vyavuzwe ni inyishu y'ingene vyugabanuka none nk'ico kibazo dufise inshuro zingana nakwishuye nti leta inzego za leta antake leta ni programa bene ndakubwira ndakubwira ati izo nzego za leta zirafise uko zikora hari bidahagije none muzi ati renforcer les capacités igipolisi bagihe uburyo bwinshi bukwiye kugira amankete menshi ashiki ico yose solution yega amankete ajya rasaba uburyo bwinshi amankete igipolisi rega n'abapolisi ibipolisi ntibingaya amankete sero uburyo bikoresha nurabona ko amankete ngura ya gatoyi uzubona inkozi yose y'ibitobo yega ni ivyo yerete abapolisi kubanyisha bakabarafosa kabitugira amankete yabo anyaruki ni kuko ya mankete atabaye abandi barigira ya yega naho bihera nanavuze ni yuko harabo ico bita enquête journalistique ni mubizi amatohoza abamenyesha bakubona none hari iyo rero les enquêtes policières zitaje ari zo nzego za leta abantu bacanga bumviza enquête z'abandi kumbe zira kwa petete zivuga byo cyangwa zivuge byo yega ni ivyo ni bene ibi renforcer les capacités bavuga ati bigisha inzego bigisha inzego amategeko egara batazi amategeko banyumwa amaranga batazi ivya constitution n'ivyo amategeko amwe amabiri rya constitution mu Burundi abamaze kuyisoma ni banga bamenye amategeko abanyagihugu barazi constitution yo vyemeza kame n'abacibwe ngo ni bayizi tuba nibabigisha kuko ujya muntu azashaka kuvira agati akazina umuntu agasanga abantu barazi amategeko azoga ati bajya barabizi ziri pantuze miracle ni ivyo rero tuba turavye ahantu hakunda kubera iyo breshe.